nk'umukobwa canke umugore uko imyaka igenda niko tugenda tugira gute dusaza mugabo ibikorwa byiza n'ingeso nziza n'ibintu bitigera bigira gute ibintu bitigera bisaza kwera ko uzokura ugira iminkanyari ugire iki cyangwa urashobora guhura na accident sanganya bakakugonga rero ya sura yawe wari ufise isura nziza ikagira igapondeka mugabo vya bintu wari ufise urukundo wamye umeze neza ufise indero wicisha bugufi kiziki abantu bazokuba babona ko uri umuntu mwiza ntibazoraba ngo afise isu nivyo bashobora hariho abantu babi bashobora kugukritika bashobora kugira iki mugabo abantu bazi ibikorwa by'iwawe ntibazigira bavuga ati mujya muntu ni mubi no bazovuga ati mujya muntu mwiza ni kuvuga bazovuga bikurikije nabirya bitoko kugomba kuja mu rugo rero ntuzogenda kuzana abantu kuye hariya utatohoje bizokugirira nabi kuri umutohoze ubanza umumenye tohoza mbere mwibanga abese narongo ni kuvuga ivyo byose umaze kubigira n'ubwoba ufise isura ihengami imeze uko baravuga ati urya mukobwa ni mwiza umukobwa mwiza arashobora kuba atari umunebwe ariko akaba ari fake. Yes, abakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino mu muziki ndetse no mu bindi. No musi rero ni ikiganiro kidasanzwe cyane ubwo turi kumwe no musore umwe mwiza cyane urabona ukuntu ameze neza ni mwigeme ubwo tugiye kuganira ku kibazo kivuga ati ubwiza bw'umwigeme ni ubuhe. Tukunze kumva abantu benshi bavuga ubwiza bw'umukobwa ubwaribwo ariko rero twarashoboye gutemberera mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo tubanze turabe ivyiyumviro vya bamwe uko bavuga kuri ico kibazo. Reka mubanze mukurikire gatonya hanyuma mu kanya gato turagaruka. Misigati ndakwibariza akabazo kamwe sha kuri wowe ubwiza bw'umukobwa buri he? Kuri wewe ubwiza bw'umukobwa buri he? Ubwiza bw'umukobwa Simbo nume buri mu maso nje niko novuga. Buri mu maso safi. Yes, nuko rero bashitsi bacu reka tubanze tubahikaze kwanza umeze neza. Kumbure abariko baradukurikira bavuga ati muri bande. Akazina kanje nitwa Janine Bitanga. Jewe izina ryanje nitwa Kilometre Pisho. Kabisa cyane. Nuko rero bakunzi ba PITV murabona yuko turi kumwe na Janine ndetse n'umusore Pisho. Mwamaze kumva icyo tugiye kuganira ko ubwiza bw'umwigeme ni ubuhe. Ariko bamwe mu banyagisagara baravuga yuko ngo bamwe ngo ni bisusu abandi ngo ni bindi kuri mwebwe rero ntangure kuri jaja. Wumvise ibyo vyiyumviro abandi batanze. Wewe urabivuga ko iki? Ku ruhande rwanje sinokwemeranya nabo ijana kwijana kubera ko ubwiza bw'umukobwa ego umubiri burashobora kuba ari ushobora kuri mwiza mugabo ubwiza nyabwiza n'uburyo bwiza butagaragara ni kuvuga zirya ngeso nziza werekana abantu bakuraba canke mu kibano bituma ushobora gukundwa nibaza ko cyane gishobora guhagarara ngaho ariko bwiza cyane bw'umwigeme. Pisho urangije kumva ibyo Janine avuze yuko ubwiza bw'umukobwa ari zijyangeso afise agaragaza mu mutima. Urazi wewe kuri umusore kandi abasore bakunda kuresha wowe bishitse ukaja kuresha uwo kwisungitse muri kamere yanje canye mu iki ukomeza nibaza ko umukobwa ugenda kurondera cambere ari umuntu yicisha bugufi umuntu yubaha Imana umuntu akora arondera turi kwisi turi mwijuru arondera hama nawe akuba
yuko abakobwa ngiye kuraba n'abantu bavamo abantu bakomeye. Rero iyo umukobwa ukwiye kurondera nkuko wabajije ati mw'abahungu muresha n'umuntu akora ivyo vyose ku buryo beauté extérieure cyangwa umukobwa arashobora kuba ari mwiza. Umukobwa arashobora kuba ari mwiza hanze ku buryo abantu bose bamubonye bajugumira. Ariko rero ubwo bwiza rimwe hari igihe bumukanga indana atari kwameza ugasanga ego ubwiza urabwicarana aho ni mwiza aroga arisiga agasa neza ariko ibimurimwo bidahwanye n'ubwiza Imana yamuhaye. Ku buryo wabonye ingeso ziwe uko ameze mu rugo ataka na kimwe cyo yangara. Ntazibana zidakomanye ariko ibintu n'ibyo yarumva iyo afise kijya kintu akora ati kwicisha bugufi kubaha uwo muntu ameze uko iyo uri kuramuhanura ukabona ati ingeso gerageza kugabanya uhebe mwumvikana biragenda neza. Janine we wavuze yuko ari ingeso umuntu agaragaza ubwo ni beauté intérieure kubera ikintu n'abakobwa mugira make up wateye make up none iyo mugira kugira ngo habe ikintu mumamusha kugira ngo mugire attention ku bahungu babakunde bavuga ati kugira ngo ni sawa. Bon kwisiga biravana kubera ko urazi abakobwa hari ukuntu nyene dusanzwe tumeze hari akantu nyene mbega bisaba gushirako akantu nyene wisiga akantu mbere niko usa neza mugabo ivyonye sinovuga ko ari by'akamaro cyane byo tuma ko ushobora kuboneka kuri umuntu mwiza mu gihe ufise ububi nubwo no wasa neza gute n'isizi gute wa muntu ntaza kuvuga Janine ni mwiza aza kuvuga urya Janine ni mubi kubera ko bijya bikorwa kujya na bivuze ubu bwa mbere ko umukobwa no mu kirundo baravuga ati ni umukobwa ingeso nziza cyane sinzi uwo mugani ngene bavuga. Rero nk'izo ngeso nako ndavuga ubwa mbere nk'umukobwa w'ingeso nziza cyane tubavuga ati umukobwa mwiza ategerezwa ubwa mbere kuba ari umukobwa kujya mugenzi wanje yavuze kuba yicisha bugufi ubwa mbere atari umuntu avuga amajambo menshi avuga umuntu avuga make biteko akaba afise ibanga atari wa muntu ashobora kuvuga iki afise urukundo yubaha ni kuvuga ivyo byose umaze kubigira n'ubwoba ufise isuri hengami imeze uko baravuga ati urya mukobwa ni mwiza. Ariko basokuru baravuga ati ngo nta nkumi ngo yigaya sivyo umukobwa wese agoma yibona mu bwiza kandi ubu ho turi mu iterambere rya social media cyangwa réseaux sociaux kuri ku ma stati ya WhatsApp, Instagram, Facebook usanga umukobwa yashyizeho ifoto nziza cyane kuri smile nziza ariko ntashobora gushyiraho ifoto mbi none kijya kintu baba barondera ni giki? Icyo umuntu barondera ntushobora kukimenya kubera ko umuntu afise ikintu cyo mu mutima aba afise impamvu yiwe. Hari umuntu ashobora kuvuga nyene kubera ko n'abahungu barabikora n'umuhungu ashobora kwifata ifoto yaberewe yagize iki agaca yipostinga n'umukobwa rero barabigira hari ababigira sinzi impamvu canke kwiyerekana canke kubwira kubera hari abakunda nyene gupostinga kuryoherwa ukumva nyene n'umuntu akunda gushira amafoto hanze kupigia byose rero biravana. Bishu woba umaze gukunda umuntu umurabiye ku ifoto gusa canke umaze kumva umuntu yakunze umukobwa umwigeme biciye kuri social media? Wewe kuri wowe wibaza kuba barondera iki mu gihe amubonye ku ifoto gusa? Okay. Hari ikintu kiba mu muntu. Umuntu gukunda umuntu si bibi. Kandi ni ikintu kikuzamo nawe utabyiteze. Burya gukunda umuntu uruga rukundo rwa vrai ntarinda kubigira ngo mpaka ngo umukunde.
wowe nyine ukimubona amaraso yawe arashobora kumwakira akamwakira ugasanga nyenura abantu bose urababujije amahoro uyu muntu ndamukira atanawe mu nzira. Jaja hariho abakobwa rero dukunze kubona bo babona yuko ubwiza bwabo ari umubiri, ugasanga bamwe barihindura urukoba abandi bitera inshinge kugira ngo bavyibuhe ibihimba bimwe bimwe. Wewe kuri wewe uri kurabiraba ubona baba bashaka gushika kuki? Ubwa mbere hari igihe umuntu canke twebwe abakobwa tugira kwifuza cane kuvuga kubera ko wabonye kanaka ameze uku wewe uratandukanye nawe ukaba urumva ugaca wifuza kumera nkawe cane cane. Ubwa mbere ikintu gituma cane ni kwifuza kumera nk'uwundi muntu. Rero ko kwifuza kumera nk'uwundi muntu hari igihe petete ko bashaka kugira abandi bantu bamukunde, petete ko tugiye nk'akarorero afise nk'umukunzi cyangwa afise nk'umugabo wiwe rero cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu akunda kuraba abantu bafise ibisusu cyangwa bagize iki, rero ukumva nawe biragize gute biramujemo cyangwa byamubabaje bimutera rero kugenda gukora ivyo bintu kugira ngo ashobore kunezereza izo kazi zirashika. Hari n'abandi babikora kubera ko bashaka nyene kwinezereza nyene bihindure bagira, ariko hari n'ababikora ari kugira ngo barondere isoko. Birashoboka nimba yigurisha se ni wowe nyene abari isoko arironderera ubuzima none gashaho umuburizi. Kuri mwebwe rero muravuga ati ubwiza bw'umukobwa ni ndani, iby'inyuma ntitwobyitaho cyane. Nabivuze ubwa mbere ko n'ubw'inyuma ubw'inyuma nibyo ushobora kuba uri mwiza mugabo ivyo bindi utabifise bazoguma babona ububi bw'iwawe. Nk'akarorero nk'umugabo ashobora kurongora nk'umugore yamuzana mu nzu ni mwiza mugabo bijya bikorwa akorera nk'abashitsi baza mu rugo nibabibona akafata n'abantu akabatuka akagira iki ntibazovuga ngo ni mwiza, bazovuga umugore wa naka ni mubi, mbere barashobora no kumwita ishitani. Si uko bibagiye ko afise bijya bwiza bw'inyuma, nivyo urafise ubwiza bw'inyuma mugabo ubwo bwiza bw'inyuma ni byiza ko tubukurikiza n'ibindi bikorwa kugira ngo birushirizeho kuba byiza cyane. N'akandi karorero nk'umukobwa canke umugore uko imyaka igenda niko tugenda tugira gute dusaza mugabo ibikorwa byiza n'ingeso nziza n'ibintu bitigera bigira gute ibintu bitigera bisaza kubera ko uzokura ugire iminkanyari ugire iki cyangwa urashobora guhura na accident bakakugonga isanganya bakakugonga, rero ya sura yawe wari ufise isura nziza ikagira igapondeka mugabo bya bintu wari ufise urukundo wamye umeze neza ufise indero wicisha bugufi kiziki abantu bazokuma babona ko uri umuntu mwiza ntibazoraba ngo afise isu. Nivyo bashobora hariho abantu babi bashobora kugukritika bashobora kugira iki mugabo abantu bazi ibikorwa by'iwawe ntibazigira bavuga ati mujya muntu ni mubi, no bazovuga ati mujya muntu mwiza, ni kuvuga bazovuga bikurikije nabijya bikorwa. haruhande yuko umwigeme abafise ingeso nziza mu mutima, ikindi kintu cerekana yuko umukobwa ari mwiza ni ikihe? Umukobwa ari mwiza uretse iby'indani yego uretse mwavuze imico myiza zere ku by'umubonye kuko atari ibyo mubonye. Ikindi kintu cyo kweka tuyu mukobwa ni mwiza cyane ni mwiza ni ikihe? Ni mwiza si nawe neza ikibazo bagetaho ikibazo ni nk'uwo twacishuye. Hari abahungu bavuga ati umukobwa mwiza ni umukobwa azi kurondera akarondera umuryango no mu gihe umugabo atoba hari, ni ibyo nashatse kuvuga. Umukobwa mwiza none aho urumva uba wamushize mu munebwe. Umukobwa mwiza arashobora kuba atari umunebwe ariko akaba ari
ari fake. Ari fake. Aha gute? Urumva je ico novuga gusa. Abakobwa bacu mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byinshi by'ingeso mbi tubikura ku marezo sosiyo canke kwigana ubuzima bw'abandi telenovela zande ukigana ugomba kwigana ubuzima bw'abandi ukishira ahantu utari ibyo kenshi birakwega ubwibone bigakwega ingeso mbi rero je ico no saba nk'abakobwa bose bazodukurikirana bumuntu capakazi bumuntu udaterama cyane mu bakobwa bagenzi bawe kubera ivyo navyo birakwega ibintu by'insaku ibintu by'insaku navyo biratuma usubira inyuma muri bw'iterambere wama muri ivyo zora abantu batagira akazi nibo bavuga cyane abantu ivyo navyo si byiza okay bumuntu wiyumvira imbere kuko uri umuntu w'umumeze uko jewe umukobwa mwiza mu bisanzwe kubona umukobwa ko ari mwiza n'umuntu yituma gukora ikintu akiyumvira kure rero jaho no cenda kubaza tuvuga umukobwa agomba kuja mu rugo canke uwukiriwe aha kumbure kuri ico kibazo nibaza yuko kuwo agomba kuja mu rugo kugomba kuja mu rugo rero ntuzogende kuzana abantu kuye hariya utatohoje bizokugirira nabi kuri umutohoze ubanza umumenye tohoza mbere mwibanga abese ndarongo jaja kubyavuze pisho wowe ubivuga kuki nivyo nivyo nta kimwe yihenzeko oya nta kimwe yihenzeko gutohoza ni vyiza gusa rimwe na rimwe hari igihe utohoza ugasanga hari amakosa runaka yakozwe cyangwa yagize iki gusa uko byaba bimeze kose si byiza guca urubanza cyangwa ugaca ubona umuntu nabi byiza ko nimba hari ikintu utatahuye ushobora guhamagara uwo muntu mukaganira kumva mbega iki cyabaye iki cyabiteye kubera ko hari abantu usanga barakobwa beza cyangwa bafite ingeso nziza bakaja mu kintu atari ko babishatse bakaja mu kintu kubera agakuku canke abandi kubera ubukene abandi kubera ubwiheba canke abandi batewe n'inye kumbure ndabona yuko turiko turegereza ku musozo w'ikiganiro cacu pishowe yamaze gutanga n'impanuro nawe impanuro woha abigeme bagenzi bawe bakiri bato abiteguye kurongorwa vyogenda gute bo kwitwara gute ubwa mbere gushira Imana imbere kwizera Imana muri byose ikindi naco baravuze ati tukagira ingeso nziza hari ibidusamaza byinshi hari ibyo dukora bitari byiza mugabo biba byiza twumva impanuro z'abavyeyi canke z'abagenzi ikindi guca bugufi ikindi kugira umwete kugira ama recherche muri iyi minsi tugeze ahantu hari tekinoloji tugeze mu bintu by'ubuhinga by'ibiki ni byiza ko umukobwa wese ahaguruka agakora akagira ama recherche ufise telefone ya Android byiza kuyikoresha neza hari ushobora kugira ama recherche menshi kuri telefone ushobora kuronka ama opportunité ushobora kuronka ibintu by'amashuri ushobora kurondera akazi muri internet mu gihe uryamye ni byinshi cyane rero urashobora kurondera ibintu byinshi bishobora kugufasha urashobora no kwigiraho utuntu ushobora kuja kuri YouTube ukiga ugakurikirana emisiyo ingene ushobora gushinga umugambi utuntu ushobora gukora duto rero vyoba ari byiza mu gihe nkuko wavuze ko umukenyezi n'umuntu w'agaciro ni byiza rero ko twohaguruka tugakora tugatera imbere tugateza imbere imiryango yacu tukaba abantu badasanzwe ya pisho nawe akajambo ka nyuma ku basore bo birabira gusa ubwiza bw'inyuma akajambo ka nyuma wobwira abahungu canke imisore yo yirabira ubwiza bw'inyuma gusa abo kweri Jesse ndabahumuriza bikazoza
ni ukuvugisha ukuri ntabwo uhumuriza umuntu yakunze ikintu kubera icyo kintu nicamara kugenda ntazoba kimugenza. Ushobora kuba wakunze umukobwa kubera ariko vyamara kunyerera gatoya gaca biyangana bakunda ivyo wavuze vyamara guhera kacumwa. Ni hamwe rero nibo babagabo wumva ngo yararongoye umukobwa amaze kuvyara kangahe ngo yashaje ngo asigaje aja mu bana mu bwana buto. Ni bamwe batwicira bashiki bacu bakabagesetse. Ariko rero umuhungu wese aguma araba bijya vy'inyuma nibaza ko yobireka. Ushaka wiyumvira kure ivyiyumviro vyakure urabikorera kandi rimwe rimwe tuje twiyumvira ku isi aho turi twiyumvira ikintu kidusumba. Ico naco ni iki? Imana. Shira imbere Imana usenga usabe umukobwa muzobana mushobora umva azohesha icubahiro Imana, azotuma udatukwa, azotuma wubahwa nawe akubahwa, urugo rwawe rukaba ari urugo rw'amahoro. Rero ivyo ntibishobora gukunda mu gihe wakunze ibintu by'inyuma. Urashobora gusengera umugore ariko ugasanga nturindiriye Imana. Ariko niyo dusenga urasaba Imana ibimenyetso ukavuga ati jewe ngiye ushaka umukobwa ameze uku kandi ugasaba neza. Umuntu w'ubwenge arazi ibyo asaba kuko niwe usaba Imana ngo mu mugore ngo afise ibisusu cyo bisaba Imana. Usaba Imana uravuga ibintu bizotuma Imana yamikuri igufishize ku kuboko. Hama rero ukarindiye muri bya bimenyetso wasaba. Iyo ugiye kurondera canke mugahura bivana n'ibyo wasabye uramenya ati uyu kabisa n'uwo Imana yanteguri ndabeshi. Hama rero bya bindi ivyo urashobora bimwe wahora ukunze navyo ku mukobwa ushobora gusanga nayo yarabigutunganyirije cyangwa ugasanga ntavyo yashize ko ariko yaguhaye umuntu uzoba ufise amahoro. Nico kintu ca mbere je numva nuhanura abahungu barabe ibintu inyuma. Ni barabe babanze barabe ubuzima bw'imbere ati nzobaho gute imbere binaza n'ibintu biri inyuma. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV turabona yuko twegereje ku musozo w'ikiganiro cacu aho twari kumwe na Jaja Nibitanga cyangwa Janine Nibitanga na Pishon igira umwete ku mpanuro baduhaye muri kino kiganiro ciza cyane. Jaja akajambo kanyuma kwa bakunzi ba PITV. Bon, reka ndabashimire cyane kuri televiziyo yacu ya PITV kubona tumiye kugira ngo dushobore kuganira bani bahezagire. Hama cyo dusaba rero abantu bataragira subscribe kuri iyi TV yacu PI kugira ngo bashobore kugira subscribe kandi mushobore kubisangiza n'abandi bose bazobibona kugira ngo societe yacu canke abarundi twese twumve ikintu gikwiye. Murakoze cyane. P14 Pisho akajambo kanyuma. Mubasabira imigisha ku Mana. Amina. Kugira ngo mutere imbere kuko je ndiko ndakurikirana burya ubu TV buri ngaha byinshi mu Burundi ama notification akagurusha message usoma. Je nipfuza ko mutera imbere kabisa. Nipfuza ko igihugu cacu kigira abantu b'intwari nka mwebwe mwiyumvira gukora ikintu mukakiryamako. Kuko ndazi ko ibintu bigoye nkasaba n'Imana ibahe abantu babafasha, abantu biyumvira projet zanyu bakazikorera. Mutere imbere namwe mutunga imiryango yanyu mubeshweho n'umwuga wanyu. Abose aba cameraman abose Imana bateze imbere. Amina. Nuko rero bakunzi ba PITV mwari kumwe na Moses Angelo. Aha niho turangirije kino kiganiro cacu. Tubashimira cyane mubandanye mugira subscribe, share na like kuri Peace International TV kuri YouTube na Facebook. Naho butaha, bye bye.